Isanganiro. Jenywa kiki ariyo basubiriye bita support kuboregwa turaboregwa kubera umuntu avise ifya bibiri yo kurakasira bwayo. Bamwe mu bihereza inzoga zikaze bita waragi canke kike tubasanze aho bazidandariza bariko baranywa ni muri zone ya Bwiza ibarabara ry'icumi isazi nini n'igice z'umurango, bamwe bicaye bafise amacupa abandi bahagaze ubona ko baborewe. Abo twayaze bagasigura ko naho bazinywa bigira ingaruka ku buzima bwabo, aho bamwe ngo basanze babibayemwo. Musu umwe navyisanzemwo ndanywa akantu ndakanywa mugabo sinashaka kubinywa, ni kubera yuko umunsi umwe nari mu gahinda mugabo ndavyisangamo. Jenywa kiki ariyo basubiriye bita support bayita niko niyo nywa jewe, mugabo jewe ndashimira Imana woraho ndiko ndagerageza kubivamo. Gitondo ndamaze kubibona mba ndi faible kwera nsingya na peti bima ndavye mu gitondo ngene birangira ingaruka ko je namerewa nabi imisi yose. Akayoga nagasoma kubera iyo wirutse cyane ku isi ukiruka tigita ukabura. Barasaba bufasha kugira abahebe kwirwa mu kaboregwe. Dusaba leta mvyeyi, leta nkozi, ugwaruka rw'u Burundi duha akazi kugira ngo ubwo bukene tubuvemwo. Ndonse nk'ahantu nokora akazi k'ikiyede sinoshobora kuza ngahanye ngo usanga nice ngahanye. Boraba umuntu icakwiye bakaraba ko umuntu afise amagara yo guterwa nk'ikintu umuntu akamuha akazi kamukwiye. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bushikiriza ko hariko harakogwa isekeza ryo gusuzuma inzoga zikaze kugira barabe ko abazihingura bokurikiza amategeko baherewe impusha. Mu biganiro n'amenyesha makuru kuyu wa kabiri, umushikiranganji w'ubudandaji Hassan Kibeya yashikirije ko mwisekeza yo gusuzuma amahinguriro hamwe n'ibinyobwa biri ku masoko, ubwo bushikiranganji buzoca bushikiriza ingingo zafashwe ku nzoga zikaze mu kiringo kitarenze indwi zibiri.